Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Umunsi umwe umunyamibembe yegereye Yesu aramutakambira, akubita ibifukamiro hasi ati, Mukama ubishatse wonkiza. Imbabazi zivyutse, Yesu araramvura ukuboko aramukora kati, ndabishatse kira. Buno nyene imibembe iranyika acarakira. Yesu acamera nk'umuhambarira, acaramusohora amubarira ati, umenye ntugire ubibwira, genda ariho wiyereke umusaserdoti, wongere utange kandi kuko wakize ivyo Musa yashinze, nico kizokwereka igihugu ko wakize. We rero yapfuye gusohoka acaja mu vyo kubivugira hejuru no gukwiza ivyabaye. Kibari naco mbere kibuza Yesu kuba kigira igisagara yinjira mw'icese. Yaguma hiherereye mu gahinga, kandi bakava ijya nino bakamusangayo. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mbere yuko twinjira gose mu ijambo ry'Imana, tubanze dukengurukire gose umukristo yaduhaye akuma gatuma naho amatara acika amajwi muyumva neza. Imana imuhezagire. Nk'uyu amafaranga yaguze ibi vyuma yari kuyarya agahera muri iriya minsi yariyemo, mugabo amafaranga yiwe n'ubu ari imbere y'Imana akora ivyiza. Uko amatara acitse yibukirize yashikanwa giwe, kizi ibiri yagumye atanga. Mbone ngene turi ibintu agaciro ibintu vyacu. Muhacira ubwenge, ntimuze murarya ngo bihere biheze, gwatiriza mu Mana. Mwiyumvire nk'ubingene ko ndababwira mwumva, Imana ikagira iti kubera wa wundi. Mwumva ingene biryoshe. Hari abantu dusesagura ibintu ntitumenye ingene tubiha agaciro tukabiduza mu Mana. Ubu mwese ibisabisho vyanyu vyose iraza kubimubona mwiti uriya muntu. Kandi yari gushobora gutwara kwa Gerard akarya mu munsi umwe amasaha nk'angaha 3 bikabeze. Akabaheze. Yabitse aho ibintu bidahera. Yabikije uwamahimana. Haca yebaza bati araronsa akaryo agera kwegereko. Sivyo nashaka gusigura. Mugabo biraryoshe, birimwo n'ijambo ry'Imana, ingene abantu tumenya gukorana n'Imana. Nagira ngaruke na cyane cyane kuri iki gisomwa ca mbere. Aya majambo y'Imana aratangaje, ingene uyu mwanditsi yandikira abahebreyi twumvise avuga amajambo abwira abakristu bo mu gihe ciwe, akagira ati abaye nk'uwisunga nyene iyi zaburi yahavuye, iyi zaburi nyene yo kwitsa iri jambo ry'Imana twumvise, izaburi ya 94 cyangwa 95. Izaburi kenshi dukunze kugaruka ko kugira ngo bakunze gusangira igisabisho na Radio Maria, cyane cyane cagisabisho c'amashemezo yo mu gatondo. Iyi zaburi twita izaburi y'ubutumire. Zaburi y'ubutumire ni izaburi ya 94 cyangwa 95. Idutumirira ngo kutagira umutima w'agatimatare, ngo tugume twumviriza umukama, kugira ngo tugumye isezerano twunze n'Imana gushika ku munsi wa nyuma. Ku munsi wa nyuma. Ubwa mbere inyigisho ya mbere tuyikure muri uko kungena ubwa mbere abiyagira abakristo. Kandi abakristo ba mbere bagifise ukwemera gushasha, bumvise amajambo y'abatumwa, babonye ibitangaza Imana yagira akora muri abo batumwa, akagira ati muri mwebwe nihe kibuza yuko harimwo abagomba kubita ngo basubire inyuma. Akagira ati muzoba mucikiye mu nzira
ntimuzoba mushitse mu gihugu c'uburuhukiro. Igihugu c'uburuhukiro, ico gihugu c'uburuhukiro ni Yerusalemu yo mwijuru. Kurya abifatiye kuri bijya vyashikiye abanyisirayeli igihe bari bavuye mu buja mu Misiri bakagenda mu bugaragwa bagana igihugu c'uburuhukiro Imana yari yarabemereye, mugabo ca gihugu co ngaha kwisi arico Israeli. Mugabo bamwe muri bo barananiye Imana, bakaguma bageza Imana, bakaguma badadaza umutima. Bamwe baheze mu nzira, bapfiriye mu nzira, ntibashitse mu gihugu c'uburuhukiro. Abandi bashitseyo n'ubundi mugabo bagwanya intambara ikomeye yo kuguma biyambura agatima ko kugumuka ku Mana. Tugire Kristo. Shetani irafise ingene dushiramwo agatima ko kugumukana Imana, kamanyama ku Mana. Amanyama ya mbere namwe umuntu yibaza ati ndavyimarira nta Mana nkeneye, canke Imana vyayinaniye, agati ingingo y'Imana akishiramwo ingingo zibimuzamwo, canke ivyo ashizwemwo n'abandi biciye kubiri n'Imana, kandi akabigira nkana akagira ati ivy'Imana vyansa, kadadaza umutima. Samagara make. Hari igihe bishika tugasanga twacumuriye umukama, mugabo kubera amagara make y'umuntu. N'igihe rero dusanga twacumuriye umukama kubera ukudadaza. Mutima akagushiramwo ikintu kandi akakikwereka mu buryo bwinshi. Mutima akaguhanura aciye mu majambo y'Imana, akaguhanura aciye mu mpanuro nziza ndaguhaye, umwe babiri batatu ku kintu, akakwereka ibimenyetso binabiriya by'ibishika mu buzima, mugabo ukagumugira uti kerdu jewe ivyo vy'Imana wapi. Kuko igihe cyose twanse kwakira ukuboko Imana iduhaye nkana, turateba tukibonerako. Ego turateba tukibonerako. Cyo gituma uyu munsi mu gusaba umukama ngo adukiza agatima tare, tumusabe adukiza amanyama y'umuntu. Hani igihe ushobora gusanga mbene ayo manyama rimwe rimwe yinyegeza no mu vy'Imana, namwe atuma usanga umenga umukuru yacitse nk'ikimungu, ntabacumva impanuro nziza kandi zitanzwe mu rufasoni z'abantu Imana ishobora kumurungikira muri abo bantu bato bato. Abo bari hafi yiwe bagendana, bakorana, birigwana, ugasanga umuntu aragiza agatima tare. Kandi witonze mu buzima, kuko Imana iradukunda kandi irazi ko turi abantu b'abanyantege nke. Imana irashobora kukwereka ibimenyetso by'ikintu, ukazona ibintu byose biza biraza byicapura kumwe ku kintu kimwe mu ntumbero imwe nziza, ku kintu nawe umenga warapfunze ipepo uravuga uti mafu n'indege irasha n'akazi kavyo. Urabigira muga mu nyuma ingaruka ziza kuza, niho rero umuntu aheza akagira ati iyo menya. Mugabo kenshi iyo menya yamiza ibintu vyamaze kuyangana. Ariko naho vyo yangara ntiwihebure, agatima gakubise garuka ku Mana. Imana si nk'umuntu, twigere tuvyibagira. Imana si nk'umuntu. Abantu tugira tuti vyaraheze uragumiyo ngumino, byaraheze twarahejije. Ivyo bigongwe vyawe aho wabensabiye vyaraheze. Kandi ko kugiye kwiyumvira, ukiyumvira aho ubwenge bw'umuntu bugeza, by'ukuri hari igihe usanga umuntu ashobora kugira nk'ibintu akabigira uwundi, ukabona uti uyu muntu adafise iyindi nema y'Imana, aha hantu biragoye gusubira kumugirira ikigongo. Bigasaba inema ikomeye y'Imana. Abantu rero mugabo turakeneye kugaruka, ntitugwe mu mwiheburo. Jonsize abantu ko turaganira bamaze kugwa mu mwiheburo, bagasigara baza ati mbega burya turavye ingene ubuzima butituka mu Burundi, bw'Imana iracari hiwanyu. Aha nyine nihiri atoya mu Burundi vyaraheze, nta ibintu vyanyu uko bukeye uko bwije biguma, muzokwizigira gushika ryane.
gushika dushitse mu buruhukiro, kuko turazi ko ngaha atari uburuhukiro ari inzira. Tuzoguma twizigiye, kuko ahakiri umuntu ahumeka niho Imana iri. Imana ntita ico yavyaye. N'umuntu ashobora guta Imana gushika ku munota we wa nyuma. Si Imana umenga irarambigwa naha mwumvise umenga Imana ivuze ikaze kagira iti genze ndabe ko ukubanteye akagera, nzi ndabe ko bazoshika mu gihugu c'uburuhukiro. Dusaba Mukama kugira ngo adukize uwo mutima runtu twamana twese w'akantu k'amanyama, amanyama kumana, amanyama y'ukwanka kwakira impanuro nziza, amanyama y'ukwigira ibiro biteze, kwigira inzu y'amabuye, amanyama y'uko umuntu aramagira ati jewe nije nama fise raison, abandi bose au diable. Ivyo sivyo, ahubwo gaca bugufi ukumviriza Imana. Imana iratuyagira iciye mu buryo bwinshi. Inyigisho ya yindi ikomeye ni yuko ukuntu tugire Kristo, ngo bavuge ibintu bikomeye, ni ingene umuntu ashobora gusanga nagira nti yashaje nko mu kwemera agasanga yagutaye. Ukwemera ni ingabirane dusaba yuko ku munsi umwanya ku wundi tuguma tugaruka tukayivomeza, ukuguma tugaruka. Muramaze kubona iyi telefone yabaye décharge, ingene utegereza guca usubira gusharja ukayiconnecta ku muyaga nkuba kugira ngo yisharge. N'ingabirano y'ukwemera nuko irahura n'amageragezwa menshi, igahura n'inyosha mbi nyinshi, igahura n'ibintu vyinshi mu buzima, ku buryo ico twita l'usure du temps, ukungene umwanya uzurahereza uwundi, ugasuka ibintu vyinshi bitera ingorane n'ibibazi vyago, nubwo haza haracamwe n'indi myanya myiza, hakagera igihe umuntu akaremerwa kumva ati ibi bintu vy'Imana ntaco bimariye, akabita. Tugire Kristo. Muze murabe niko bimeze. Muze murabe mwese, nimwirabe mwese igihe mwatangura guhura na Yezu mukumva mumushuhiye, kumwe umusore avuga ngo abwira umwigeme ati ngo ndagushuhiye. Mugabo bamaze kuja mu rugo umwaka wa mbere wa kabiri, abubu hari igihe usanga umenga ntibumva neza ibanga. Iyo ndiko ndaraba nk'aba bicaye imbere yacu imyaka bamaze, hari igihe mwaba bakubwira nta bantu bose bagomba ko bakangurira nti genda mu kwishure ryabo mu babazi ingene vyagenze kugira ngo bagumane iyo myaka yose. No mu misu ugasanga baricaranye, Imana ibahezagire gose. No mu misu ugasanga barica, ntimubibone gutyo. Hari abantu babona bakabona umenga n'abantu bashaje, mugabo ntibabone ikintu Imana ibabwira mwiti rabica arico kugumya ibanga. Kugumya ibanga. Uyu munsi urasanga umusore umugabo amaze imyaka 5 yabona agashogoshera gaciye ngaha agatangura kuravya indimi, none uzoshikana 50 ugeze heye? Igihe kumenya gutwara igihe neza kugira ngo tucubakemwo ikintu twipfuza kuzoshikamwo cyakure. Tugere Kristo. Kumva uti ibyo ndiko ndabamwe uyu munsi, ibyo ndiko ndubaka uyu munsi, mpaka hariya mu buruhukiro. Byo babimaze iki kuba narabaye patiri, kuba narabaye masseur, nkambara neza n'impuzu z'amashokora. Ndabona amashyira bambara amashokora ngaha, bizo ko bakunda amashokora gose. Abandi bambaye amableu, abandi usanga bambaye uku nk'abapatiri, nkubakana n'umugore mwiza, umugabo afise amafaranga, ariko sinze nshobore gushika mu buruhukiro. Byo babimaze iki? N'uruhombo rukomeye cyane. Uyu mwanditsi agacagira ati dufashanye, kuko umuntu n'umuntu arashobora kuzungagizwa n'ibintu vyinshi agasanga yabitaye. Iyo atabitaye nyene ngo abite mu buryo bweruye, ugasanga yabihebeyemwo abirimwo atakibirimwo. Abo nasanze arabahinga, ugasanga umugabo n'umugore bubakanye basohoka mu nzimwe, mugabo ntibacubakanye. Umwe ari mu cyumba ciwe, undi mu cyumba ciwe. Umwe agasohokana imodoka yiwe, undi agasohokana imodoka yo, geriti bari abantu ni sawa baratunze. Naho no kudashaka guhura na gato.
igihe kigateba kigatwara wa mutima wa mbere, shetani ikakuruhisha mu bintu biza birashika. Ati ibintu bishobora kudufasha ngo nukugwanya agatima atare mu kuguma twumviriza Imana uko bukeye uko bwije. Ati kindi naco yatubwiye kumenya kumviriza impanuro. Kuko mwumvise ngira ati ngo niduhanurane dufashanye, kuko burya ubukristu buragoye gutwara wenyene. Tubutwara mu muryango, tubutwara mu muryango, tubutwara kumwe n'abandi, kugira ngo ibidushikira kumwe n'abandi dushobore guhangana navyo, ntibisige bidutituye kubw'impanuro kuja hamwe n'abandi, bikazana kanovera kubaho neza mu ntumbero idushikana mu buruhukiro. Igihe cyose umuntu aramutse akagira ati uyu munsi Imana inyongeye ubuzima, ibe nk'intambuko yo kuzoshika ngo muri wa munsi udahera. Hariho umunsi udahera budaca ntibwire, umunsi wamara umunsi mu mwakaka, mu muco n'ubuni nahazwa bw'Imana. Ubwo tuzowushikira, turavyizigiye. Ahandi hono banabereye ikipatiri. Tuzowushikira, ariko bidusaba iyo ntambara y'ukwama twakira umunsi wose nk'ingabire y'Imana, tukinanatira kumviriza Imana ica mu bintu byinshi, ica mu ijambo ryayo, ica mu mpanuro, ica mu bishika, ikatubwira mu bintu byose by'ubuzima bwacu, kuko n'umukama ari kumwe natwe ubutakituvirira gushika ku muhero w'isi. N'igihe womenga ibintu birananiranye, biratugoye, tukaza tukamutakambira. Mwumvise uyu muntu mu nkuru nziza, uyu munyamibembe aza gusaba Yezu, akagira ati ubishatse wonkiza. Mukama, nkizi iki kintu kiriko kiratuma nduha, umenga ndiko ndaruha ngenda ntakaza. Ko ndavuga birashubwo sanga umuntu mu ntango ibintu arabishuye, arabifitiye akanovera, arabifitiye ugushaka kwinshi, arabifitiye creativity, dynamisme, mugabo uko imisi igenda iragenda ukamenga niko bigenda birazima. Ahubwo ngo kuba menya gushamika ku Mana, ngo ingoga zabo zinagura uko bukeye uko bwije. Kuko umukama ntaho yigera na wenyene agira urukundo rugabanije kuri twebwe. Ngo chaque matin sa compassion se renouvelle pour nous, niko umuhanuzi Yesaya abitubwira. Uko bukeye uko bwije Imana yamidufitiye urukundo rushasha rudasaza. Ntukigere wumva nawe yuko umenga mu kwemera kwawe, mu rukundo rwawe, mu kugumya ibanga kwawe, mu kugerageza kugwana ngo uyu munsi w'ubuzima wumva Imana, ukurikira ijwi ry'umukama, ntiwigere unanirwa ngo ugiremwo, usanga umenga warengewe watakaye. Gusaba rero umukama kugira ngo uko kuntu twamatuza mu ngoro yiwe, mu nkuka yiwe, bigume bitunagura, bituzigamira ingoga, bituzigamira kanovera, kandi dufashanye kukazigamiranira mu mpanuro nziza, rupfasoni, kivukanyi, atari bimwe byo kuza kwishima ku muntu ngo uje kumuhanura, mugabo kuba hafi wundi ubona yuko umenga akariro kariko karamujana, kumenya ingene umuyagisha, kumenya ingene uba hafi yiwe kugira ngo ntatembe ngo agirire urorera. N'igihe bigoranye twese tugapfukama tugira tuti mukama ubishatse dukize iki gihe kigoye. Nkiza ibi bintu ndiko ndacamwo ntabyo no kwishoboza jeweje. Ni nk'imibembe. Imibembe yari ingwara ikomeye cyane muri ico gihe itakira, kandi nta n'umuntu yayishobora. Uretse n'ivyo yayoberanye umuntu imufashe byitwa yuko kabaye, kandi baca bamukura mu banda kicwa n'intuno n'akabonge by'ukuba wenyene. Twibuke vya bintu twiyugaranamwo twenyene, bikakwa kuduturitsa, bikatuzimiza, tukibagira kuza kubwira Imana tuti dukura aha hantu. Umuntu wese arabirashaka gushuga sanga araciye ahantu adashobora kwigobotora kugira ngo nawe nyene
agaruka amenye yibuke ko hari umuntu yitwa umucunguzi Yezu Kristo. Ntiyaje ku isi nk'uko umenga aje gufata promenade, yari kuri misi ikomeye, yarazi neza ko ari ahantu ushobora gushika wewe ntiwikure, mbere n'impanuro zose zikananigwa. Niwagera no ngaho ukumva nyene usigaye umeze nk'umuntu agwaye imibembe, ikibano caramaze kugucira urubanza, kiraguharira ivomo, kigutuma gatoki, wame wibuka uti haracariho umwe agishobora gukora kuri iyi mibembe yanje, ntatera ishishi. Hariho abantu kubera imico n'imigenzo yabo vyagoramye, vyagondamye, bishwe n'igihe, bishwe n'ikibano, bishwe n'ibinabiri, usanga umenga twese turabatinya, ntihage n'umuntu amenya ko ndi umugenzi wiwe, yohava ncamfuza. Patiri yamwegera ati pati igigwa kuri ya muntu, wowe utegezwa kubona umuntu asa neza mwisaki nk'iki gitambara cyo kuri altari, igigwayo. Hariho igihe usanga abantu tubagira gutyo. Yezu akaduha akarorero k'umuntu yubahuka agatanga urukundo rwiwe rwose, akibagira n'ingene nawe nyene bishobora kumukorako, akamukora akamubwira ati ndabishatse kira. Sinzi wari hafi ya cayongera kati hospital, ntinda kuja muri kira hospital mugabo Yezu akagira ati kira, kubera urwo rukundo n'impuhwe n'imbabazi. N'imbere y'umuntu menga ari mu bintu vyamuyoberanije, tugire Kristo, nitwemere gufata umuhari w'abakumira, w'abatera kagere, w'abatwenga, w'abagaragura, w'abateragiranwa umuntu vyanse, aho gukemera gufata igihande ca Yezu kugira uti nimba ntari Yezu ushobora guca ndamukiza vyose, mugabo nzomubera akaryo kuko yosubira kumva Yezu. Nzoheza ahubwo ndamutize ijwi ryanje n'umutima wanje, ngire nti mukamubishatse uramwibuka na wenyene ko agihumeka, we uri Imana, urafite ushobora gukura muri we. Kandi ari igihe Imana idutangaza abantu bene abo, ikabahindukiza, ikabagira ibindi biremwa bishasha, ikimenyetso cy'uko abo batubwira bati Imana iri kumwe natwe. Dusabire umukama kugira ngo aho bidusaba ko n'ubundi kugira ngo dukire bishitse, hari aho usanga kugira ngo n'ubundi bashikire ubukiro bushitse bisaba yuko ahindukira akaja kwiyereka umusaserdoti, akamufasha gukira mu kigongwe c'Imana, akamufasha gukira mu rugendo rwiwe rwo gukira, akamufasha gusubira mu muryango w'abakristo. Dusabe Yezu yamaduha natwe kuba abafashanya n'abandi gukira, nitube abaja ku ruhande rwo guhebuza umuntu no kumuhezayo. Umukama biturinde, twame twibuka yuko twagiriwe ubuntu, twagiriwe imbabazi, tukamana natwe umutima w'imbabazi, tukarondera ubukiriro bwacu n'ubukiriro bwa bene wacu. Amen.